bimwe mu biganiro mvise mwavuze ko harimo gufasha gukura mu gihugu hagati mu mifuko y'abantu imihana y'abantu amafaranga ariko hagati aho turabona mu gisata cy'ama microfinance ko ibijyanye n'ubusuma bisa n'ibiko biragaruka buke buke kandi ama microfinance ariyo yari yegereye abanyagihugu hariya mu mihana hafi ari nayo yashobora gufasha gushikana y'amahera muri gisata cy'amabanki mbega ayo makuru muramaze kuyabona ko ubusuma buriko burasubira kugaruka ama microfinance haza akagira abanyagihugu akamuzima kugara abanyagihugu bagasigara mu kangaratete niba bamaze kubibona ihumure n'irihe nko kuri abo bariko barahura n'ivyo bibazo uvuga nko mu za Kinama n'ahandi mu gisata bita microfinance ngira ngo ni nk'amabanki mato yo kuguranana burya harimo imigwi myinshi cyane rero sinovuga yuko ari ama microfinance menshi yose ariko bariko barigenza nabi hariho igice nyamukuru citwa ko ari gishasha ico bita groupement financier communautaire ico murazi ko mu misi heze nibaza ko aciye nk'umwaka niho twashizeho amategeko kugira ngo tubafashe na cyane cyane dushobore gukingira abene gihugu kubera tuba tubona yuko bariko baribwa ku bwinshi reka ndanakigaruke ko kuko mu misi heze twaragize isekeza ryo gusigurira abajejwe intwaro ibijanye n'izo groupement finance ko benshi nibabizi bibaza yuko ari nka microfinance musanzwe microfinance ihagwa gukora nk'ibanki ariko bobo nabantu baja hamwe bahagira amakotisation hama bagahanahana ingurane hagati yabo nyene nta ruhusha bafise rwo gutora intuze y'amadepo nta ruhusha bafise rwo gutanga ideni ku muntu atari umuntu z'umunywanyi wabo kandi bijya byo gutanga ideni ku bice bitanu kwijana ku kwezi bijya bintu n'amakosa ugiye kubiraba usanga ku mwaka acaba 60 kwijana hana twumva yuko bagera ku 10 kwijana ku kwezi uharuye urumva n'ijana na 200 ku mwaka ivyo bintu n'ubusuma ari naco gituma twashize amategeko kandi abatwara amagroupement barayaza amategeko turamaze kubakoresha inama kenshi tubabwira ivyo barekuriwe n'ivyo batarekuriwe barabizi neza ababikora rero baba bariko barikika mukiza kubera bahenda abanyagihugu rero ico nohanura abene gihugu ukeneye kuziganya genda muri microfinance ifitiye uburenganzira canke ugende mu banki ukeneye ideni genda muri microfinance birekuriwe canke ugende mu banki abari muri ayo magroupement nabonye ntawo babuza barashobora kuyabamwo mugabo bamenye yuko bategerezwa guhanahana amadeni muri bonyene nk'abanywanyi nta muntu wo hanze kuko turumva ko aho babesha umuntu ngo bazoca mwungukira umurengera ugasanga barakwatse nk'imiliyoni 100 ngo uzocuro nk'imiliyoni 150 moya mutoyi ivyo bintu n'ubusuma ivyo bintu bubeshi rero bajya turabizi turabakurikirana hariho nk'iyo muvuze mu Kinama iyo nayo turayizi ubu turiko turagerageza yuko twogaruza amafaranga bivye hama tutorabinge tuyasubiza beneyo mugabo muri rusangi mumenye yuko amategeko arazwi twarayashizeho yo gukingira abene gihugu kandi abarongoye aya magroupement barayazi hama ikindi no hanura nuko ugize amakenga wo kwegera muri banki nkuru y'igihugu cyangwa ukabaza muri administration kubu barabizi kugira ngo tubahereze umuco mumenye ivyo mugiyemo ivyo ari byo akandi kabazo gafatanye nako ibisata byo guhanahana amafaranga biciye mu telefone aho muri kino gihe namwe imyidogo y'abakiriya gendira iragwira barahanahana amahera ariko ugasanga ntibarosa ama SMS akonfirma yuko habaye hanahana y'amahera nk'ababa barishe meri ugasanga ntibarose iyo message bagaca barokinarize babiri ibintu bisa n'ibyo biragwiriye ubu muri ibi bisata sinshije kuvuga ibyo bisata amabanki y'ubu cyangwa ama-institution ngo birahari mbega ibyo munamaze kubibona ihumure mu abanyagihugu bariko bari kumurindi bavyijukira niyihe kugira ngo bakumbure ntibahave bacikije n'ubu buhinga bujya bwo guhanahana amafaranga mu banki nkuru y'igihugu twashizeho igisata kijejwe kugenzura
surveillance y'ama système de paiement. Mu byo bakora ni kugira ngo barabe izo ntambamyi zose, barabe yuko bwa mbere umwene gihugu amafaranga yiwe yuko akingiwe, barabe yuko nayo mantuze ya masosiyete agira amafaranga yuko atarenza urugero, kuko mu bisanzwe asohoye amafaranga tufate nk'umuriyoni electronique ategerezwa kuba afise umuriyoni cash ari muri banki. Ivyo byose urumva hariyo igisata kijeje kubiraba kugira ngo ntihagira abantu bikika mu kiza. Rero no bahumuriza umugambi turiko turakora uzofasha kugira ngo nkuko nabivuze habeho no kwita imihora ishobora kunywana hamwe uri muri societe cyangwa uri muri banki cyangwa muri cofinance ukoresheje ubwo buryo bushasha bishobora gutuma tumanako amafaranga agashika neza kandi icyo no kwita nk'icegeranyo cyangwa raporo umunsi uheze bikaca biba ubwo nyene. Ukuvuga yuko ku munsi hariho icyo bita système de compensation iciba ubwo nyene n'amadetaye abakoze byose ama operation yose tukaja tuyabona. Urumva bizoba binoroshe yuko umuntu abona ati uriya yarungisa amafaranga atashitse muri ntuze iyo ategerezwa kuja tuzoba tubibona hama dushoboye kubatunganiriza. Rero uwo mugambi ni waba ivyo bibazo byose bizoba bihavuye, kandi nkuko twabivuze umugambi uraba vuba twamaze gutangura. Turizeye ko mu kwezi k'umunani mu kwezi kw'icenda ko tuzoba twamaze gutangura. Mu 2025 ku vy'ubutunzi tuzoba turi ku ibice 4 n'uduce dutandatu ku mwaka. Ico dushaka kuzoshikana ku munani ni ihinduka ry'ibiciro bijya bita inflation. Ico cha to directeur naco n'urugero no kwita ko ari nk'urugero fatiro rw'igiciro c'amafaranga bijya bita taux d'intérêt. Rero ibanki nkuru y'igihugu yashizeho urugero mfatiro rwa 12. Mu bisanzwe twari twabigize kugira ngo rube ubwo amabanki y'ubudandaji n'ama microfinance bafatira ko iyo bariko baratanga nabo amadeni. Nico gituma twari twaradugije gatoyi kugira ngo nabo baduze gwabo hama banze bagabanye gatoyi umurindi bariko baratangira ko amadeni. Ivyo birakogwa iyo tuba tubona yuko amafaranga ariko araje mu gihugu ari menshi kugira ngo turabe yuko bogabanye. Mugabo tubonye yuko hakenewe yuko haje amafaranga menshi abantu bako baragira imigambi myinshi, ubwo rugero mfatiro turarukorora tukarushira nko ku 10 cyane tukamanuka no kuri 5 aho dushatse kugira ngo amabanki nabo ayo arufatire ko nabo bakorore urugero rugero batangira kwa madeni hama amafaranga agende mu gihugu abantu bakore imigambi. Rero nibaza ko mutahura yuko urugya ni urugero twafatiye ko nk'ibanki nkuru y'igihugu, ariko ibijya bice 8 ni ijya hinduka ry'ibiciro twita taux d'inflation. Ubu mwarimu abonye yuko twababa ibice 30, rero tugomba yuko tukigabanura cyane bikagira nko ku 8 ku mwaka. Ubwa mbere no kuguma turaba amafaranga ariko ari mu gihugu ngerangana turabe yuko atarengeye, kuko burya ibintu bituma ibiciro biduga ni byinshi. Hariho ivyo dushobora nk'ibanki nkuru y'igihugu, hari ivyo tudashobora kubera bizanye ahandi. Akarorero nk'ivyo bita inflation importée, no kuvuga ibiciro bivuye hanze. Nk'ubu murazi ko ibintu byinshi tubisumira hanze. Iyo habaye iduga ry'ibiciro hanze ukagura impuzu hanze izimvye, urumva aho nta kundi ntishobora kubihindura. Hari ibintu bijanye n'umwimbu w'igihugu nko mu burimye. Hari gihe habaye umwimbu mwinshi ibiciro bica bikoroka. Urumva nko ngaho ibanki nkuru nta kintu kinini ishobora gukora kiretse ngira ngo gushigikira ico gisata kugira ngo kironke amafaranga menshi kugira ngo gishobore kugwiza umwimbu. Rero mu byo dukora ikintu nyamukuru nikiya navuze cyo kubandanya dukurikirana cyane mu gisata c'ibitoro, kuko naco nyene iyo bitoro bibuze biratuma ngira ngo vya transport
ivyo kwiyunguruza abantu no kunguruza ibidandazwa bica bizimba ico turagifise ku mugambi kanatsinda twaramaze no kugikora turafise ibitoro bitari bike biri Dar es Salaam ubu tuzoshiramo ingufu kugira ngo bize binyaruke tuba twizera yuko bizotuma n'ivyo bicuriro bica bikoroka ariko tuzobandanya dushigikira cyane igisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo habe umwimbu mwinshi hanyuma turabe yuko ibiciro byoshobora kugabanuka. Nyakubahwa ndabona ko twumvise ko iyi banki ya Repubulika y'Uburundi igiye gufata ingingo zimwe kugira ishobore kuja amafaranga bwasariye ko hashobora kuba umunyagihugu ananizwa muga twabonye yuko ubonye nk'ico bita inflation alimentaire igiye kuva ku bice 9 ija ku bice 38 bijana none ko tuzi ibiciro ku masoko ibikanwa by'ifungurwa harimo tutaravye ivyo binjira mu gihugu ibiciro birazimije ku matunga bizimvye ubu mubona yuko umwenegihugu agiye kunanizwa asuba ivyo twavuze tubona biriko biraba ni nka kurya ubona uti burya uri muragizi urabona ati inka iriko iranjana hariya ivyo rero turabibona kandi tuguma tubikurikirana ku mwanya tubikurikirana kugira ngo tube turafata ingingo hakiri kare ari naco gituma no ngaco tugiriza inama rero icambere coco nico navuze kijanye n'ibitoro kuko ugiye kuraba iduga ry'ibiciro cyane by'ibifungurwa kenshi uzosanga ari kubera ngira ngo kuvyunguruza usanga bizimvye kurusha nahandi ho uravye umwimbu mu gihugu nkuko tubibona mu biharo dufise umwimbu urahari ikindi nico nameje kuvuga nuko tubandanya tworohereza abafise imigambi mu burimyi n'ubworozi amabanki arazi neza yuko ategerezwa guhereza ingurane abafise imigambi mu burimyi n'ubworozi ku giciro kiri hasi ivyo barabizi kandi bacaza mu banki nkuru y'igihugu ayo mahera babahaye tuyabasubiza kugira ngo bayakoreshe ibindi no kuvuga yuko banki nkuru y'igihugu turabandanya iyo politike uwo mugambi wo gushigikira abari mu burimyi n'ubworozi nivyo rero no basaba yuko nkamwe nk'abamenyesha makuru mwobishikiriza umuntu afise umugambi wiwe hariya akabona ati jewe nabuze amafaranga yo kugura imbuto cyane nabuze amafaranga yo kugura engrais chimique anyaruke muri microfinance cyangwa agende muri banki amahera bazomuhereza ibanki izokiza iyazana muri BRB tuyabasubize rero ni novuga ko ari ivyo bibiri nyamukuru nuko iyunguruza y'abantu n'ibidandazwa tuvyorosha cyane igitoro kihabonetse hanyuma tukabandanya duhereza n'izo ngurane abafise imigambi mu bisata vy'uburimyi n'ubworozi.